ndabaramukije cyane dufashanye kwiyumvira kuri kano kantu. Wewe uri kuranyumviriza, uwo kubaza ati ukora iki kugira ubeho, niye nyinshi yambere kuza mu mutwe? Niki kintu bunye kibuje mu mutwe? Niki ukora iki kugira ubeho? Ninde yishuye akazi? Hari wibutse kwishura ibingira mvuge? Bagiye kugira umuntu abeho mu by'ukuri intego isaba kugira akazi cyangwa gukora habe namba. Kubera kugiye kuraba ibihugu byose, imiryango yose irafise abantu badakora, irafise n'abantu batagira amafaranga muga bakarya. Kuko nta kunako twoshobora kuorganiza isi ibihugu ngo abantu bose bakore, ngo abantu bose bagira amafaranga. Ntibibaho, bene bibaho. Naco gituma amaleta bashiraho imyaka bakavuga ati ubushikanye imyaka acapa ku kazi akinjira abandi wagakukuruka agahabwa kwa buhe twaduhera yaziganya. Nkuko bimeze ni organisation nibihere dukora ngo tubeho. Icambere ndafatira ku mwana kiri muto. Umwana yavutse niki kintu akora ashitse ku isi? Niki kintu umwana akora ashitse ku isi avutse? Arahema, agira ico bita inspiration. Nijagira wanashima hari wavuze ngo iyo umuntu avutse agira inspiration akoza akantu nk'agasaho. Ako gasaho niko kazogenda kivida buke gushika umunsi wa nyuma wiwe kuva mu mubiri. Aha azogira expiration ya nyuma sifinika bigaheze agenda. Nakuvuga rero umwana avutse arahema. Icyaca akora n'igiki? Acarira. Arize bagira iki? Bamuhibere. Nakuvuga arafungura. Hanyuma hejeje agasinzira. Asinziriye ashija he? Ashagira umwanda mukuru na mutoya. Nivyo bintu bine. Reka ndabivuge nk'indoshe kuri umuntu wese. Umuntu wese averifye. Turi muri monde mu bisanzwe. Ikintu cyose cyankenerwa kiri essentiel. Bafise ikintu bagihuje naco. Twita akiri artificiel mu bisanzwe, mugaba koburira ko kiri essentiel. Ubundi ibintu umuntu akora kirabeho bidakoze ucupfa. Mugaba bya bintu artificiel utabikoze ntacuba. Umuntu wese arahema, udahemye nta nisaha womara, nta n'iminota womara wocupfa. Umuntu wese arahema. Ikindi kintu umuntu akora, umuntu wese arafungura. Udafungura ucupfa. C'est comme ça. Ikindi kintu umuntu akora, araryama. Udasinzira urapfa. Noneho mu buryo ukuntu wimereye, umaze igihe udasinzira, wenyene uragusinzira ugasinzira. Nibuka narige tugusinzira kwivura kwere. Nage tugusinzira kwivura. Mwana wose byo bidabya umuntu acasinzira. Ikindi gikurikira, kucuja ku mwanda mukuru cyangwa umwanda muto kituma. Nivyo bindi bine munakuragira kwe. Utagiye ku mwanda mukuru urapfa. Utagiye ku mwanda muto mishutse. Ntagarakaze. Murakoze.